internet rero ibiriko murabizi harimo vyiza cane vyigisha harimo na bibi cane vyonona abantu benshi. Iyo rero umwana yateguwe akigisha ukuntu yokwifata ageze imbere y'ikibazo, comment savoir le danger, comment umenya umuntu mwiza kuri wowe n'umuntu mubi kuri wewe. Banywanyi bacu bagenzi bacu turacari rero muri ca kiganiro mwabonye yuko twirigwanye n'abana kandi twe twirigwanye umunsi wose. Nanje nawe umunsi na profise nanje n'umunsi bangiriye akadreva rero tugomba gusozera umunsi wacu neza. Tugomba kubaza Madame Feli, muramumenyereye kuri Action Siryambere. Tugomba kumubaza atubwire mbega kubera iki akadrema y'abana. Murakoze cane. Ntabwo nari navuze bimwe mu bikorwa dukora hano kuri Fun Park ariyo meni ya Shasha, naho zitwa Fun Park mugabo yitwa meni ya Park. Akadrema y'abana rero irimo ibintu vyinshi cane, mugabo bimwe mu bigize akadrema z'abana twe twahisemwo gukorana n'abana mu biruhuko mu mavakansi atandukanye ku mvo zitatu. Imvo imwe nuko abana bacu bari mu miryango tukabasiga cane cane mu ngo, umwe tugenda kuzi tukagenda guhangayika turondera ubuzima, nta muvyeyi n'umwe yohava avuga ngo bazi ico umwana ariko araba mu rugo iwe. Kumva zuko mu ngo hariho amaaccident menshi ahabera, hari ibintu vyinshi bibera mu ngo twagiye, hariho n'amaviyora abaharya ariko abavyeyi batamenya. Hama mu ngo barya baturereye abana hari igihe kenshi baba bataraciye muri ubwo burere bwiza canke batarigishijwe kurera abana, ugasanga nabo bafise imico bariko barabaha. Iyo mico rero dufatiye mu nyifato, mu mvugo no mu bikorwa, kenshi hari igihe vyonona abana bacu. Hama rero uciye ushirako n'aya mateleviziyo, ya ma ecran twamye turavuga kare ngo tubakure mu ma ecran, tubakure mu bitameze neza, hoho rero harononekarira abana benshi kuko umwana aba ari muri vacances, aba ari libre, aba ari free, aba agira ivyo ashaka vyose kuri televiziyo no kuri za tablette. Abavyeyi bafise uburyo murazi ko bagurira abana ama tablette hama bakaba bafise na internet. Internet rero ibiriko murabizi harimo vyiza cane vyigisha harimo na bibi cane vyonona abantu benshi. Rero akadrema ahanini twayumviriye muri iyo nzira yo gukura abana imbere y'amayeka, imbere y'ivyo bikorwa atari vyiza bobonera ku bantu batari eduke, badafise umuco mwiza, badafise formation ku gutanga uburere bwiza. Ego cane cane. Ni encadrement y'abana mu karuhuko. Murumvise impamvu icamutumye, nibaza ko ni kubera nawe ari umuvyeyi kandi urumva hari ivyo tugenda turabona canke turumva, ubundi hari ukuri abantu rimwe na rimwe umengo barakwevye mugabo ko hari. Rero mwavyumvise niyo mpamvu. None ko jewe nabonye bigisha ibintu vyinshi kandi ibintu ngirakamaro. Hari ibintu namye mvuga nti naje ndi umuntu akoze umengo nokwiratra kubera ko ntagize amahirwe yo kubibona. Hariho n'ibintu ngira ngo tutamenyereye ngaho iwacu, ivyo bintu vya encadrement. Urumva kera twebwe baca batuboneka bigufi, malheureusement ubu ntitukuduha. Urumva na twa tundi twakura ruguru muri vacances nitwo turonka. None iyo encadrement ni umugambi wabigize kubera pasika gusa canke ni umugambi utanguye uzobandanya? Bon, ubu muri no programme twari twafashe umwanya muto, turabizi ko ari umwanya muto. Abavyeyi benshi barasavye ngo tuzobikore n'ikindi gihe, kandi niko tuzobigenza ko igihe cose hazozaraza uburuhuko tuzokwakaza abana kugira ngo tubarinde ivyo vyose, ariko kandi tunabategure mu buzima. Muri programme twari twihaye ubu minsi mike twari dufise, hariho kubinisya, kubakundisha ibintu bitandukanye.
kubakundisha ivyerekeye akaranga, twarabigishije ivyerekeye akaranga, twarabaganirije ku vyerekeye imico y'ikirundi itandukanye, twarabigishije gutamba ikirundi, twarabigishije gutamba washaka na danse moderne, twarabigishije inyifato runtu, ukuntu bokwifata mu bantu, ukuntu bomenya umwansi n'igiki, botabaza gute bahuye n'ikibazo. Umva twavuze ko tubakwiye mu mazu kugira tubategure, tubigishe uko bakwiye kubaho. Mbega ahuye n'ikibazo yokwifata gute, mbega yotabaza gute. Iyo rero ni chapitre ndende dukwiye kwinisiya kw'abana bacu. Mu bazungu canke mu bantu bateye imbere barabizi ko umwana agitangura kuvuga ni byiza kumenyera izina rya se, urimubwira, rya nyina, ry'ababanyi, hama akanamenya n'akanimero k'umuvyeyi. Izo ni inyigisho z'ibanze, umwana wese amenye kuvuga, amenye gutambuka, yosohoka akagenda akazimira canke agahura n'ikibazo yabwirizwa kubwira. Ako rero n'akanosyo koko ka mbere ari ngombwa ku mwana wese. Murazi ko hari igihe banabiba abana agasohoka bakamwiba, bamwe bavuga ngo baja kubagurisha ngo ibiribwa canke baja kubakoresha ibindi bintu bitari vyiza ivyo vyose. Iyo rero umwana yateguwe akigisha ukuntu yokwifata ageze imbere y'ikibazo, comment savoir le danger, comment umenya umuntu mwiza kuri wowe n'umuntu mubi kuri wewe, uwumuhaye bagage nziza, uwumukingiye, uwumurinze ivyomushikira mu gihe atari averti, atabibwiwe. Hari abo twaganira bageze mu myaka yo bariko baraja mu bihe bari nko kuva kuri 9 ans gushika mu ma 10 11 ans, nabo hari ibiganiro twabagiriye bibategura kuva muri puberté baja muri adolescence. Ni chapitre ndende, ni vyinshi twari kubikora mu misi mike tumaze, ariko twabaha amanosyo aho ni kuvyerekeye rero ubuzima. Hama hari ikindi abavyeyi bakunze kwibagira, meme abana bacu basigaye bakura kare bavuga ngo abana b'ibujumbura, ariko n'ababigura biri generalize, abavyeyi mubimenye. Umwana akavuka akagaburirwa, akambikwa, byose akabikorerwa, agaheza universite atazi gusasa meme, atazi guteka, atazi gukura ku meza, atazi kuhanja chambre yiwe, atazi kuhanja twa tuntu twiwe. Ivyo rero byose byari mu bintu twibinisiya, turi muri initiation. Nta birebire twabigishije, ariko twabensisemo, twabahamagariye kugira utwo tunosio de base dutuma umuntu aba umuntu, tuma umuntu aba umuntu ari correct, yomenya ingene yifata muri ibi, atogenda ahantu ugasanga kwa kuntu ugasanga ari umwana nk'uyu, ubona ukavuga ati uyu mwana nta burera afise, sinzi ko uvyumva. Umwana ukamubona ukavuga ati hariho akantu, hari agashapitwe yabwirizwa kubwirwa. Urumva ubu usanga abavyeyi umengo je nanje maze kubibona, abavyeyi benshi bazinduka biruka cane gose, kuvuga ngo ubuzima burazimvye, ego ntituvyanse, mugabo je nabwiye umuntu ntiyari igihe twiruka ugasanga twafashije côté de l'essentiel. Kubera nibwira ngo twiruka bw'abana bacu, twiruka ngo baronke ubuzima, twiruka ngo babeho neza, twiruka ngo bazovemwo abantu bagira ubuntu, bazogire muri wo abanze kwanza w'umuntu. Yego, umuntu afise urutonde mu bwonko, kuko burya ibyo wahawe, ndakunze kuvuga ko umuntu nica ari kuva akiri mu nda nyina. Baravuga ko n'umwana akiri mu nda kuri 4 mois, ndavyizi neza wuri umuganga wonyibutsa, kuva kuri 4 mois ivyo umuvyeyi ariko arabamwo nawe arabibamwo, arumva ushize n'akazi kikunda harya aragatamba neza cane. Hama anavutse ugiye kubitesta ukasira ukagara wa muziki arabibona. Donc rero umuntu nica ari guhera muri ya periode kuva akiri mu nda. Hama surtout gushika n'imiburiburi mu myaka nka 10, burya bagage ico umuntu azobona. Aho rero aho hantu niho turiko turatakariza abavyeyi benshi, duhangayika turondera amahera, uka muri kwiruka inyuma y'ibikorwa, amamarche, utudiri, ayo kuriha inzu, ayo kurondera ibitoro bazi ko vyabuze, mbega ndariha gute loyer, mbega nimeva irava he. Ariko abavyeyi nashaka kubasaba ngo tubikore, ariko turibuka ngo ya base, ya fondation nitutayimuha umwana, arya amahera twarondeye ntucatse mu mutwe.
nivyo turiko turirukanka inyuma y'ubuzima, turiko turirukanka kurondera mugabo turiko turatakaza vyangombwa kubera ko usanga abana bacu twarababuriye umwanya siho turi dushika muhira twarushe twasanzaye ugasanga nta n'umwanya wo kuyaga n'umwana nta n'ico uri bumutransmete hama jewe hari ikintu cantangaje ejo bundi umukobwa wanje afise imyaka 5 kandi pe sinovuga ngo narafashe umwanya ngo notion ngo ndamwereke ngo urumva ariko natangaje nuko ambwira ngo mpananje igitunguru mbona aragitonoye muri azano byavuye siko ko namwigishije ni kubera ko quelquefois ndafata umwanya wo kuja mu gikoni nawe akaza akambona ko ndi mu gikoni ambonye rero ko ndi mu gikoni yarihweje bavyeyi ni ukuri ibyo yavuze n'ivyo usanga umwana atazi gusasa usanga umwana ntashaka koza ivyombo usanga umwana ntashaka gukura ku meza usanga umwana nyene sinzi uko ameze rero urumva tugerageze abo bana tubaronkera umwanya abo bana n'ukuri hagati y'ubu buzima buzimvye tugire ico tubahaye kubera ko nk'uko Feri abivuze ntuzohengera umwana afite imyaka 15 utangure kumuresponsabiliza ibintu nashaka kwemerera ndashaka mvuga ngo nashaka kwemerera kuko nta karero barabonye kubera ko tuba twirukanga umwanya wose uvuye muri site z'igitondo utashe saa 4 z'ijoro canke saa 5 canke na saa 7 z'ijoro yaravye batasa saa 7 z'ijoro uwo mwana yarezwe na babanditswe ko turavuga bakahaya nabo uburere bwiza canke batazi cari c'umwana na cane ko hari igihe abo bandi babaturerera abayikuriye no kandi abayikuriye aja kurima agenda gusenya no kuvoma wowe umuzanye imbere ya televiziyo ushaka uko aza kwigisha umwana wawe ko batse micro-onde canke ko ntibikunda rero umva reko navuga ngo nitwarinze ico gihe no danger hari niyo nabandavyumva kuri barya bafata ingendo bakaja mu mahanga ari umuryango ukwiye uwo mwana wavanye muri Afrika mu Burundi ukamuvanaho utamweretse amanosio de base ya cuisine utamweretse ngo micro-onde imeze gute utamweretse ivyo bitabo ni gisirimu ariko ari ibintu byari byibanze ku muntu wese basi ashoboye kuba afise ubuzima agezeko ufise kuvyumva hari icitwa cuisinière ayo manosio hari icitwa gaz azoshika gasha muri bwa Burayi abanyafrika twifuza kujamwo agende yatse bijya bintu azoshaka rero hari amanosio hariho uburere tubwirizwa guha abana kugira ngo tubashire ku rugero rwiza naho twaba tutabubayemwo tukiri bato si ngombwa ngo tuce tuvuga ngo azobe nk'uko nabaye ahubwo wabwirizwa gufata ugakosora niko ukongerera kuri burya buberere waronse ukifuza kubidura cyane ndavuga ko wabifitiye n'uburyo hari igihe biba birabaje ukabona n'umuntu afite n'uburyo ariko kucerekeye umwana ntabi umwanya ufite umengo ntazi icyo ariko arakora yego akumva ko ayo ma etage iyo miduga niyo aba yabirondeye akabirunda ngaha ayo matracteur ibiki n'ibiki hama akamuziye kuja i Burayi yahejeje niwe twumva bagira amashyi ni benshi twumva byanse kandi yarize mashuri atsinze kandi yarahawe chance yo kuba ikintu gikomeye mu buzima kubera iki hariho base yarase rero ufite nibaza ngo umwana ntiwamwemereye kumwigisha kwiba cyane ntiwamwigishije kubana n'abantu akaba autonome akiga kuba autonome akiga kwikorera utuntu akiga kwimesera akiga kwisasira ntaguciriye donc wewe ngo kubera ko waronse amafaranga wumva umengo ubusirimu no kugirira neza umwana wumva umengo no kumurinda kuja mu gikoni wumva umengo no kumurinda kwimesera fata n'umukobwa rero tuze kubakuba ugaca umurera ari uwo kuvyuka bamuvyuye naho nyene bategeza kumuvyura hanyuma ugaca umwigisha yuko anywa icayi agaca atereraho n'igikombe hanyuma agaca ararama agaca aja kuri televiziyo canke kuri tablette nkuko wabivuze donc genre ngo wararonse amahera ariko uriko urataka ariho kantu ngire mvuge mugaka kaba baje mugabo ko kwigisha kokosora kandi kakadukangura fata nk'umuntu w'umukobwa yakuze bimeze neza iwabo ndamuzi uwo mukobwa akaba yakuze iwabo bimeze ukavyuka televiziyo avyuka
akaja mu vyiwe gusa mugabo ntigera ahabwa ubwo burere kumenya guhanja chambre kumenya gukura ku meza nivyo nagire gishike kogira wari wabimenye uwo mukobwa agakura agahuza ko musa gato agashira mu kadobo aho kadobo kuzura indwi iheze ikameswa n'umukozi w'umuboyi bajya bita ngo baboyi muri ya mvuga atari nziza imwe dukwiye no kubuza abantu kuvuga kuko n'umuntu umufasha afasha ibikorwa byo mu rugo nabambwira abana banje ujya n'umuntu agufasha yadateka ntiwari kurya yatamesa ntiwari kumesa iryo zina ntirivugwa mu bisanzwe n'umuntu aje gufasha kandi afise akamaro kuko uramubona iyo tubabuze turahangayika monana urahangayika babana kandi bya bindi akoraga wewe ntushobora kubikora byose na bamwe waretse tabukuzi no ntubwira ngo zani ntibikunda sawa bamwe bigishiye kuvuga rya zina ribi ntubwira ati urumva rero kati camwa hajya wihe guca umuzigo mwumvise convenient yo kutari bigisha tugiye muri bwa burayi cyangwa twirunga Bujumbura mu gihe bigiriye uzoca ubikora byose kuko ntiwamwinisiye ntigeze umwigisha kuba autonome ako kantu mwigishe kuba autonome kuva akibu agishobora gutambuka mubwirezana anzanira amazi ayazanye mu yasangiye yumve ko ari iki abana barakunda cyane iyo weretse ko afite icyo bamaze aho hantu turahibagira umwana umweretse ko afite icyo amaze ukamuhesponsabiliza uba uri kumuremamwo kuba umuntu w'agaciro umuntu w'akamaro buke kata icamwa nta twari bishe gukora salade abana bose baciye hano muri no minsi barakoreye salade n'akantu gato gusa n'akanosyo gato ka cuisine twarutse nyene pizza ni ikintu gito cane barabizi barabiririmba n'uwundi wese bimwigisha n'utwana tutari kuba turabizi pizza nyene igenda arizi nk'abantu baruguro canke utarayibona ziko pizza ari ikintu cy'igihangaye ariko bavuye ngaha bazi ko pizza ni capati kugira bavuga ngo natwe tugenda kuzigura ziranatuzimba ariko n'akantu gasanzwe bavuye banezerewe barayikoreye barayijya ko abavyeyi bari baje kwatura uwo munsi barayisangiye umuvyeyi aranezerwa aravuga ati yakozwe n'umwana sinzi kucumva spaghetti bolognese n'ibintu ukabibereka antuka yageze mu isi ari ivyo zonyene ari buryo yageze igihe mama atari hafi papa atari hafi ntawe umenya ingene ubuzima bugenda wa wundi bita rya zina atari hafi waramubwiye ngo shusha amazi shiramwo amapasta canke amaspaghetti hama ugire utegure itomati ushiremo udutunguru ushiremo uwo musi azorara ariye ntazicwa n'inzara urazi jewe hariho akandi kantu nciye niba uretse ko twebwe twakuze tw'abana bo mw'isi twakuze twumva bavuga ngo uretse abana bo mw'isi donc genre abana bo mw'isite muravyumva ntawe umva umwana wo mw'isite yego nyene n'utubaki none nk'ubu urazi kuyikora wewe n'ubu ndagakumbura nka nagakora n'akabagiye ndagakora ngo samfema ko abana bariko barakura ubu abana bacu ntibakina mashanje urayizi niho rero ufite mashanje numva ahubwo unyibukije kure umwana w'umukobwa sibyo atakinye mashanje mona nazogera kuri 25 aje kurongora atazi no gufata ikibiri ni bwa butatu uzawumva ngo burya ngo umukozi yagiye ngo sinatetse ngo genda kuri restaurant nini aca bisaba umugabo adafite n'uburyo twebwe rero urumva abana bo mw'isite twaratomboye mama wanje twakina amakopo twakina ibintu bita ngo ibitepe nuko twari tuzi guheka abana kumesura impuzu z'abana twakina ibintu byinshi byadufashije mugabo urezi ko a force de réfléchir numva umengo hariho classe sociale yari yarahebeye utuntu tumwe ba bana bo mw'isite donc abana bo mw'isite kubera ko badafise na bwa buryo badafise na babandi badafise babakozi kuko ubunya hari umuntu usanga afise uwo bita umuyaya afise uwo bita umuboyi afise ngo abakozi babiri b'isuku afise ngo uwuteka afise umuzamu n'umese none urumva umwana turamurenganya ari nabo nyene babikora ugacima ngo rero ba bantu bo mw'isite ba bantu babayabaye ba bantu bafise uburyo butoyi umengo abo nibo bakwiye kurera abana babereka ibikorwa nshuti yanjye amafaranga yawe ntazoha ubuntu umwana
amafaranga yawe ntazo kwigisha wa mwana kubera birababaje nama mvuga twagumye tuvuga ku mukobwa kuko niko bimeze mugabo urumva ntibibujijwe yuko ahubwo n'umuhungu kubera ko jewe abahungu tuvukana baracumba ubugari natwe iwacu barabucunga ntibibuze yuko n'umuhungu nawe umwinisya mwabwa buzima navuze abakobwa ngo wenda bisubiremo neza navuze kubera ko byo biteye isoni cyane yari umunyene abagabo iyo yanarongoye muri Afurika iyo yanagize mariage uwo mengo yaronse nyina wa kabiri rega nivyo azoyimukorera kandi ni mugabo ku bahungu nabo iyo uhuye n'umuhungu azizo nosyo monami kugana n'umuhungu yarezwe neza yigishwa ko atamukobwa atamuhungu mwese mufashanya umwe yavyutse ari butegura icayi undi afuma akata ico camwa mu buzima bwiza canke undi afuma kubura n'umuryango ko jararungi twe muri vacances yarabarungikanye yarabarungika ivyo kandi nta negociation oya tukaba tuzi ko uvyutse ubwa nyuma ari wowe usasa igitanda sawa uwavyutse kare yateguye ubuye nta mundi yogeta ivyo ubundi akaca akora ibisigaye waja gukina wabihejeje rero niyo mpamvu tuvuga duti abo bavyeyi bagenzi bacu sivyo byashikiye ntibafate uwo mwanya wo kwinisiya abana n'ukuri kera aho ngira byari byoroshe ariko isi tugezemwo umuntu atari autonome umuntu atibwira umuntu adatonze mu bwonko sinibaza ko byoroshe kuba muri nose urumva turako turavuga ko ndavuga nti muntu witwa kufise ubwo buryo jewe ubwo nobona umengo wopfuma mama wanje ufata umwana wawe ukamwigisha vy'ikizungu basi bore ko ufise ubwo buryo akareka gucana zambabura z'amakara kugira ati yo no mugabo mwinisiye kugira kwatsa iyo gaze canke kwatsa iyo cuisinière hama muronderere umumetre d'hôtel basi amwigisha kuko imve ndababwire gufungura ni base y'ubuzima none ufise ayo mahera wakorewe iyo stoke twate ko ari stoke yuzuye inzu udashobora kuronga n'ikirango igira ifiriti reka ndababwire jewe ari umuntu nigeze kubwira nti ntibishoboka dufise resho mu nzu twatetse isosi iri ngaho birakunaniye urashobora kutarya fata amasipageti niba ari ikintu cya mbere cyoroshe guteka n'amasipageti hariho n'agasosi nani ufumu yashira mu mazi abire hanyuma urarenza akagasosi bane usonze kandi ibintu biri ngaho amara nk'uko mama si yabitubwiye buraca kabiri umuntu agaca aja hanze asiraho bwira ati bwa bundi warakoze rero ivyo bintu ayo matashe ménagère ivyo bikorwa vyo mu rugo si ivy'aba bandi badafise uburyo ahubwo n'ivyo umuntu wese akomeye voilà umuntu wese asonza yego umuntu wese yavuye asonza kandi yifuza no kubaheza akeneye kubaheza kandi ubusirimu meme n'umuntu abaheza kubaheza gutera inkuru ubusirimu bwa mbere no gufungura neza ndagutera inkuru umusirimu wa mbere n'umuntu yambaye impuzu igoroye yigishe kugorora umwana akiri muto igoroye imeshe igoroye mwigishe izo byose nahere kudusoka nimubavuna abana ivanye n'imyaka bagezeko numve tuvuga ibikorwa genda bukebuke ufatire ku myaka afise mubwira uti izo sotse zawe zimeze hama ntiyazipfuvya n'amatipsi ndiko ndabana uco uzitora utameretse ko vyamunaniye izihereze wa muntu rero azifungura ikindi gihe mubwira ati kaka ndiko munsi ni wowe ukimese ntagere mu myaka 6, 8, 10, 15 kimeze gakomoza mbega n'aba bakozi baba ukuntu bizana naho none gashaka umukozi w'umuhungu akomeza akantu rero uraza amabwira ari muri izo ngo gashame abavyeyi benshi burya bagiye bakomeretse ariko akibagira ko nawe bifise muri make uwo mwana washatse ngo ari aborasiyo n'umuhungu nibyo nyine ko ndavuga rero abavyeyi batabitanga kubera yuko umwanya ni mutoyi ngabo kandi uruzi ko rero n'abavyeyi nabo batabizi yego umuntu atanga icafi abatabizi rero nibegera abavyeyi babizi rungika abana ku batanga sibyo hari ivyo bigira kuri mama kubera ko mama ari shapu yabimenye hari ivyo bigira ku batanga hari ivyo bigira kuri bakuru bawe kubera ko bagiriwe ubuntu bakabimenya hari n'abakuzi n'abakuza usanga basi bo baragize chance yo kubirereshwa ariko abacangaruka hahandi muri wa muco wa kera bemeye twahora tugira ugasanga muri vacances igiye mu miryango nk'itatu bakuze kwa tante naka ukahakura utunosi kwa tante wundi bakura utunosi jeje uwo mugisha narawugize ubwo uretse kwigira chance twagiye
yego ntidutembera abantu bariko bariruka n'isi n'umwanya kwita bivugisha ukuri urukundo rwaratitutse yego nta rukundo rukihari ivyo ubikora kera baca umugani mu kirundi ngo umwana asonga ni ukuvuga ngo abo bana ubabonye wabafata nk'abana bawe wumva ushaka kumwigisha nk'umwana wawe nayo uravuga ngo aho ni cya cyana cyo kwa nzego birababaje nicyo bituma rero babandi ati dupambane ku buryo umwana wawe umuha lo max aho uri surutu umwana wanjye naragerageje ego nivyo hari ivyo bita don yo guteka don na talent niki mugabo afise izo base aramenya basi guteka ibiharage n'ibyo urumva nico nakubwiye twe programme yacu niyo kubaremamwo kubikunda kubaha notion de base sino umwana wamwese gukunda uramweretse ingene wabonye ingene bavanga amarangi uramuremye ngo ico kintu ko kibaho d'abord uramweretse ko gifite akamaro ushobora kudotoka tableau ukayidana tukaronka amahera deje ukremo umushizemo entrepreneuria bakoze amakoni yo mabrasserie jewe nyine bakoze amabrasserie nahomvye ko nasanze urudame rwahetse tuzogukorera uwo mwana wigishije gukora ako kantu umuremyemwo creativité sibyo avec le peu umuhaya ariko arakreamo bizomukangura aho rero ngeze muri ya psychologie nama ndakubwira umu psychologue uramudometse ahantu hagati x aho gati rero karatsetsa kamaze kwa kubera ko abana basanzwe bifitiye ukuntu bari nk'ibana baremye badekuza ko dekuza bizoshaye mpamvu nisange n'umwana asigari umuntu nyene agira ibitanga adasanzwe kandi tuba tubafasha kuvyura iri muri gukangura tara iri muri biri kashe abana bagenda se matara menshi bavyeyi nibaza ko mwatwumvise gahunda ni kuri menu ya pack ari abahora bayizi kuri fun pack ni ukuri kaze mu biruhuko bikuru umwanya uzoba ari muniniya wewe ufise uburyo ntiwicare ku mwana muhira ntugumize umwana kuri ekara ya televiziyo ntugumize umwana ku matablete reka umwana yige imibereho ubuzima bwa misi yose umwana yige kwigwanaho niko nobivuga anige kuba mu bandi kandi ari kumwe n'abandi ari ukundi kuntu hama ibyo bindi nk'uko Feri yabivuze umwana arashobora kumenya ati muri jewe harimwo gucapa muri jewe harimwo kuririmba muri jewe harimwo urumva rero mudufashe karibu muzane abo bana mu kurangiza Feri ngira ngo yotanga akanimero kiwe na adresse ya menu ya pack n'abazi fun pack ni handi nyene nakirahinduka bateye imbere gusa twagereza akazi yotanga adresse akatanga na nimero de telefone kubazokwifuza kumubaza byinshi kubijanye na encadrement y'abana kandi noneho naho tubari encadrement y'abana karibu muri menu ya pack abana barakina abana bari kumwe n'abandi abana baramenya ibitungwa bimwe mwabonye ko twabonye intama n'inkwavu abatakironka occasion yo kuduga ruguru yo kubona ivyo bintu bakabibona kaze rero Feri ubatubwirira ka telefone na adresse ya menu ndagushimiye kwanza kaza n'iswaye ndagushimiye ko mwatwizeye kuba mutugendera kenshi Action TV ubwo mutera imbere kama n'abaraba bagira ama views menshi kugira ngo ibiganiro bihaca byose bisanasana imitima byigisha ubuntu byigisha kubaho byigisha generation yacu kuyihindura kwigira nshasha kuko hari igihe twabayemwo hari igihe abantu bagiye bamwe tugera turatakaza n'ubuntu rero Action TV niyo mission yacu niko nayitahuye hamanuka ndayikunze bitamo kuzanaganira nayo rero Action TV turashimiye menu ya pack rero ni ya fun pack aho ari fun pack n'ubu fun pack zo muri fun pack aho ndiriya meriyore donc witwa menu ya pack da fun pack karimo kagomamo menu ya pack da fun pack rero iherereye inyuma yo kwa Sion kujya kaburimbo rya Otako uri kuramanuka kugenda nk'uja kwishani ni iruhande ya Jemai ubwo bita Jemai
uwarenganye cya kigo cy'ibizimyamoto cyitwa protection civile. Urabona ahantu bakunze kuba baparitse ibintu bizimya umuriro habaye ama incendie mu gisagara. N'iryo barabara nyene ntagoye. Hama nimero yanje ari 69 14 99 83. Turabiteguriye kubakira, tuba duhari iminsi yose, twakira umwana, twakira umubyeyi, twakira umupapa, twakira umumama, twakira abajene, twakira abantu bose. Hari n'amaserivisi yandi abana bobo ni byinshi. Hariho biblioteke kandi si henshi mu Burundi hariho biblioteke abantu. Umwana ushaka asoma muzanye muri meni ya fanta. Umwana wifuza ko tumwigisha by'ubuntu by'ubuzima by'ibiki ibyo byose twigishije abandi ni muri meni ya fanta. Hama hariho na barista, hariho na breakfast mu gitondo. Kwifuza kunywa agacyayi keza bakakanwa bariko barakoresha wifi nziza yitwa Starlink. Mufise udukorwa akorera kuri za mashini nyabwonko ariko akata n'agacyayi keza byose biratoha. Hama midi hariho buffet nziza, hama habera ama anniversaire menshi n'ama mariage jardin nziza dukorera n'imanza zitandukanye. Ko muri Makari tugenda bashimi ntabyo nzi ibyo bintu byose mu bitanga muri meni ya fanta. Rero n'akandi kantu nabonye hari ibintu batavuze turaboroze. Ibitungwa dufise ni ibitungwa duke mugabo ni mu mvo yo gukundisha abana banatiyo. Gukundisha abana ibitungwa bitungwa mu miryango kubera cyane cyane yambo yuko tukakivuga. Umwana arakeneye kubona agakwavu akakamenya akamenya agakwavu singa. Neza atera urabizi cyane tukura ndumva abana y'ubujumbura abantu ngaha ngo amatava kwikinga. None si yaza kwikinga na ariko umwana yaje muri meni ya fanta turabwira ko ari umuntu navuze yonyica niyo birizi kiganiro agenda aruba bamutumye ati none ko watebe umuntu sinaciye mbona n'umuragizi none yari kinga riri kwa amazi. Urumva rero ibyo byose tubigira kugira ngo abana bacu baje en contact na nature, baje en contact n'ibitungwa kubera ko bashobora kuba bari kuri amaferme. Umuco wacu bakaranga kacu tubigisha kutubaha ababyeyi bigenda gutyo twegera bigaburira. Hari igihe badatukaho ikaroti bakagaburira inka haba hizo bagaburira izo ntama bakabaho baryohe cyo murabona bamwe ngo bararyohe kubera muri salo kwa hasi nta abaragiye amateleviziyo. Nuko rero Madame Fedi turagushimiye cyane, turabizi neza ko atari rya nyuma tuganiriye, tuzogaruka. Bakunzi bacu mukunda ibiganiro byacu, nawe uza kubyumviriza uri mushasha wumva ko iki kiganiro cyofasha, urakanda kajya kantu kuri sabone tupakaja kugira ngo iyi nkuru tuyishikane ahantu henshi. Turabakunda cyane, turabahamagaye muri yankatoma yo muci Imana ihatugeze. Kaze abana bacu baryoherwe, abana bacu bisanzure kugira ngo niko no kivuga kuba epanu n'abatanga ibiri muri ya ndabibutsa yuko aba bana nitwaba bibamwo byiza indero runtu indero ndundi hama tukabigisha kwigwanaho noneho kuko nitwibagire dufatanye indero runtu muri modernisation kuko nitwovyanka isi iri kundi muvuduko, isi iri kiragenda cyane. Bategure kwa muri iki nyene igenda ihindagurira. Umwana wawe azomenya gukoresha bya bindi by'ikizungu mugabo agumane ubuntu n'urupfasoni muri we. Turabakunda cyane rero muze dutegure Uburundi bw'ejo, isi y'ejo, kazaza keza kuko aba nibo bariko baradusimbura. Bye bye, Imana ibaduheze. Go.